MBAYAHAGA hari ikintu ca mbere na mbere yatahuye kurusha abandi niko no bivuga kuko MBAYAHAGA arakunda igihugu ciwe MBAYAHAGA yaraciye mu bintu byinshi MBAYAHAGA sinzi ko murumviriza intahe yiwe ya kera ikindi naco abantu bibaza yuko CNDD FDD zo kwa mironka abantu canke kanguka ironka abantu ngo abastari batazoronka abantu nicaye CNDD FDD ifise abantu benshi ifise abakukuruke ifise imbonera kure ifise abakenyera rugamba ifise n'ibiswi vy'inkona abo bose baja kwiraba abo bose bajahe muri CNDD FDD tukaca tugaruka muri kanguka kwa NDIKUMANA hariyo abakukuruke hariyo abayabaga n'abagabo n'abagore abafise ibibazo n'abadafise ibibazo ibimuga ibiki byose birihe bija kurondera Imana kugira bikire n'abana siko tuce tugaruka mu abastar bafise iki abakobwa gusa abademu aba bajene siko nta mu maso azo kuyumvira kuja Kundira kandi tubaramutse mwebwe mwese mudukurikirana muri kumande zinezese turabahaye mwaramutse namwiriwe biravana umwese naho aherereye my name is Ram promoter band camera utarakora subscribe like share comment bandanye bikora kugira ngo bigene neza. Today is another day, another blessing, another beautiful day. Ndikumwe na queen of Facebook, queen of YouTube. Nawe suundi ni Link Arlene alu comme d'habitude misma série gwamenye MUSUMENO maso y'inyana. Maso y'inyana meze neza. Yes, meze neza vraiment ndashima Imana. Muri Superbat ibintaguma ari muri Superbat tuguma tuzara bati mashashi twaraye tuberetse yuko jena simbizi na minyoni tugiye kubaka amazu kugira dushira ko amabati ya Superbat kuko burabona yuko turiko tutera tuja muri 2060 inganda zabaye nyinshi cyane mu gihugu cy'u Burundi muri kibonobono naho nyene ni kibonobono oil naho ukaca wisiga n'amavuta akuri mikoshi akaca tuma wubaka inzu neza uri mikibonobono kikaca kigujana kuronka imitahe yo kubaka inzu yes meze neza rero ndashima Imana abantu bo kuri Link Arlene alu so ndaramukije bakunzi banje aribo ba Link Arlene alu comme d'habitude misma série gwamenye MUSUMENO maso y'inyana ndanarisubiremo ko ari abantu benshi bakunda amazina yanje tubibutsa ko abantu mumenye wambari miliyoni n'amamiliyoni ibintu byara abantu benshi bayifata nk'ukuryoherwa iyo ushize mu appareil mugajewe ndayifata n'ingwara n'ingwara umuntu aba afise abashaka ko akira kabisa katungiye mu kiganiro nyezina rero maze iminsi twaronka ama message bakwandikira bavuga nti ntugivuga umuziki w'u Burundi ntukigira nte ngo haci ugenda kuvuga bya M23 ngo biki bije bintu wewe uvyumvise ubivuga kwiki bazi ndakubwira ikintu kimwe rya mpromote mu bisanzwe hari abantu mu kuvuga ibintu batigera biyumvira jewe sinoja kuvuga umuziki hari umwansi ari karatwataka deja M23 ari ku muryango twategerezwa kwanza gufatana amaboko kugira dusunike umwansi asubira inyuma kuvuguruza igihuha sivyo kuvuguruza igihuha yuko bashitse batigeze baza siko bo urumva baje bashaka kutwereka ko bari ku muryango natwe cyo tubereka ko byose bishoboka twagize hoshi nani nguvu nyinshi twakoresheje man hamaze iminsi ariko haraba ibiteramo ariko ivyo biteramo bigahomba simizo asema vumba rapost nzaravuga nti nimutashirira muje mu mugambwe CNDD FDD nimuzoshobora kuzuza teskaming ati kuko kikibuga cuzuzwa na CNDD FDD gusa hamwe na kanguka ya NDIKUMANA kijya kino kivuga kuyiki mu bisanzwe Liam promote ikintu ca mbere simbizi caco ntiyabeshe kuko
mwarabonye noneho muri meeting muri ETS Kamenge niho yuzuye siko ni ibintu biboneka kandi yavuze ukuri hari undi muntu yari bwuzuze ETS Kamenge kanguka NDIKUMANA kubera isengesho abantu baje bakurikira aho Imana iri kumviriza ijambo ry'Imana niho ETS yuzuye mu bisanzwe ETS yuzuzwa n'ibintu bibiri umugambwe wa CNDD FDD ni Imana gusa isengesho niyo mpamvu imbere tous les jours hatanguye ikintu tugendera ko ari gukora dusenga dukora siko ubutegetsi budutwa umugambwe uri ku butegetsi niwo wujije ETS tukaca tugigwa ko tukuzuzwa ETS kongera ikuzuzwa n'isengero nako n'isengesho gisigure yuko ari ibintu bibiri gusa biri hejuru y'ibindi byose CNDD n'isengesho umuntu wese atarishikana muri CNDD FDD amenye ko amahigwe ariko aramucikana yes Diam promoter ngira ndakubwiza ukuri n'abaririmbyi bamwe surtout aba bashasha aba bakiri bato biyubare cyane kuko baba babona ko ubustar ari kugara ubustar ari kwigira umuntu arenze cyane kubura indero siko turi kuricira carrière uri kuratuma abantu bari ko bagufata nabi bari ko bafata nabandi bazeza inyuma yiwawe turiko turimiriza amatora 2027 urabona neza ko hari icizere ko abaririmbye nabo nyene bazoshira itafari mu miyamamazo bon twavyifuza naho ataragahato twavyifuza kuko nta muntu numwe atoshigikira umugambwe uri ku butegetsi kuko ushigikiye umugambwe uri ku butegetsi ubukunda ubutegetsi bugutwara ubukunda n'igihugu cawe kuko hajya umwansi wese nuyu adashigikiye umugambwe uri ku butegetsi naba bacimamanda ba Pacifique siko nibara bakeba rero mu gihe uri ngaha mu gihugu c'u Burundi uri umunyagihugu ukunda igihugu cawe ushaka ko gitera imbere ukunda umugambwe uri ku butegetsi siko rero utawukunze nta ntambwe nimwe bisanzwe kugira ngo n'ibyawe byose bigende neza turabona n'abaririmbye bandi mu bindi bihugu bakorana n'umugambwe uba uri ku butegetsi benshi baba ariko bakorana n'umugambwe uri ku butegetsi mu bindi bihugu mbega ryo aho bahageze ko abaririmbye bo mu Burundi nabo bajijuka bakitabira akakamo uretse ndakubwira ikintu kimwe ri promoter ndabisubiremwo c'est vrai si tegeko sivyo si tegeko ko baza muri CNDD ariko birakenewe kandi nkuko nabandi bose baje n'aba influencer bamwe baje batari muri CNDD nabandi bazoza nta nkeka kabisa yes yaru tumaze bisi tubona umukozi w'Imana MBAYAHAGA ari we wenyene yahagurutse mu bakozi b'Imana arashobora kuvugira igihugu handi bakozi b'Imana aho batinya bimeze gute icambere na mbere je nibaza yuko MBAYAHAGA hari ikintu cambere na mbere yatahuye kurusha abandi niko no bivuga kuko MBAYAHAGA arakunda igihugu ciwe MBAYAHAGA yaraciye mu bintu byinshi MBAYAHAGA sinzi ko murumviriza intahe yiwe ya kera MBAYAHAGA yaraciye mu bintu byinshi cyane MBAYAHAGA n'umuntu azi CNDD yavuye siko bon nibaze yuko ayizi kuva mu mizi gushika ubu niyo mpamvu rero ariko arakora yumva ko yokorana na n'umugambwe uri ku butegetsi abandi bakozi b'Imana ubwo ntibaba batinya ati ntibumve ko bimeze gute ko kuzisaha ntituko turabona bigaragaza
Liam promoter Yeah. abakozi b'Imana n'abantu ba mbere baronka abantu benshi bari mu bantu baronka abantu benshi bakoranye abantu benshi mu bintu by'amasengesho iyo bariko barigisha bakaca bacishamwe bakavuga igihugu neza bakigisha ukuntu abantu bokundi bagakundisha igihugu abanyagihugu siko bakaza no kuri kamera bakabivuga kuko ajya baba bafite abakirisu babo bakurikirana ugasanga nk'umukozi w'Imana arito yagiye nko kuri TV kanaka araje nko kuri TV wanje dufate siko araja arigishije gukunda igihugu mw'irya sense y'ijambo ry'Imana sivyo arigishije gukunda igihugu arabibashizemwo abanyagihugu abarisha sinzi ukuntu nobivuga ko ngahi wanje mu bafana biwanje canke mu bantu bankurikirana harimo abakunzi b'abakozi b'Imana ndabesha nyabujya abakozi b'Imana iyo bashikirije ikintu kiboneka kumenga kiri seriye voilà babishiremwe inguvu nyinshi kuko nabo bakurikiranwa n'abantu benshi impamvu tuvuga uko turabona abandi bakozi b'Imana bo mu Rwanda bataka bazana ngo buvugishwa bazana iki ukabona neza ko ari ibintu baba bagizene sishaka umukozi w'Imana simvuze ngo umukozi w'Imana azoze muri sense yo gutukana no aze kwigisha gukunda igihugu c'u Burundi akundisha igihugu abanyagihugu biwe siko abakunzi biwe abakristo biwe abakundisha igihugu canke hajya muri eglise agatumira amamedia siko navyo nyene n'ibintu bisanzwe ariko arigisha ukuntu abantu bakunda igihugu bofata igihugu cabo neza bakagihayagiza bareke kukivuga nabi siko byoryoha cyane kabisa ejo narabonye mu kiganiro mwakoranye na Basimbizi mwaravuze ko mugiye kuza muratemberera inganda mu Burundi zoba ziriko zirakora ibikorwa ego mu nzira yo kwerekana ko mu Burundi amahinguriro ameze neza bego umugambi nuko muwitegurira gute uwo mugambi turacicaye hasi kujya nyene mwatubonye twari twicaye tugo turavyiga ko ahubwo nuko ikintu twosaba singanda gusa ni vyiza biri mu gisagara ca Bujumbura canke mu ntara zitandukanye hose tugiye kuza turerekana ivyiza biri mu gihugu c'u Burundi vyiratiro ariko kuzunguruka Burundi bwose n'ikintu gikorwa gisaba uburyo n'ubundi n'ivyo ndiko ndaja ni gikorwa gisaba uburyo cane kintu twosaba nuko bodufata mu mugongo bodusapotinga muri rusange dukeneye support kuko hari ibintu byinshi tutokwishoboza hari ahantu sinzi tutokushikana natwe ubwacu biba bisaba yuko hariho abo dukeneye ko badufata ukuboko rero ico kintu tugize uwo twogisaba tukagishikiriza tukavuga ati dukeneye gushika ahantu hanaha kugira ngo twerekana ibyiza by'igihugu cacu kuko dukeneye kwerekana yuko igihugu c'u Burundi cacu ni ciza kandi ni ciza gose bene nk'abarundi twese turabizi ko ari ciza rero kugira ngo twereke bajya bandi badashoboye kuhashika tubereka ati aha hantu kanaka hameze gutya dukeneye support turiko turabona ibiteramo bihomba twarabonye ikibazo ca Black igiteramo ca Black FM carabaye kijya giteramo wowe wakibonye gute ugerageje kuraba ukuntu byari bimeze Liam promoter urazinda guha inkuru mu bisanzwe navuga gute Black FM yarakoze igiteramo kandi ciza cyane imbere yaho je mbanze shimire abaririmbyi bahashitse siko abaririmbyi bahashitse bagiye kwifadikanya nabo mfise umuntu ngira nshimire cyane vraiment ndazi yuko basigaye banyita gasezi mu gase ndiko ndasega mfise umuririmbyi ngira nshimire gose yahinduje n'itike y'indege agakatisha akagaruka mu Burundi nshimire Natasha cyane
Natasha arazi ibintu arimwo baje. Natasha arazi combien de fois umuntu aba akeneye gufatwa mu mugongo mu kintu kanaka. Kumuha agaciro. Aratanga agaciro cyane. Ndabivuge gute yakatishije itike y'indege yari hanze yemera gukatisha itike y'indege ya retour yo kugaruka mu Burundi. Hatari bwagere kagaruka. Siko? Ico kintu ni kintu candyoheye cyane canyeretse yuko ari umuntu aha agaciro umuziki w'u Burundi. Kabisa. Ni nawe muririmbyi vraiment bona vuga gute yaciye ku mbuga cyane ko yaraberewe gose kandi vraiment yaraberewe cyane. Yaraberewe kabisa. Ico kintu ndakimushimiye ko gose ndakunda style ziwe. Reka tubandanye. Mvuge ku kintu cerekeye abantu gatoyi umbabarire ku kintu cerekeye ibiteramo. Ibiteramo ntibiriko biraronka abantu kubera iki? Hajya Liam promoter Fernando yarakoze n'ikintu cyakoze mu mitima abantu benshi. Sindamugarutse ko cyane ngo nukubera ko ndamwanka je Fernando sindamwanka. Nta nugwa nkoruhari. Mugabo ngira ndakubwira ati mugabo wazi kumwanka. Azi ko ndamwanka mugano kuri sindamwanka. Sindamwanka vraiment ndanamukunda. Wo kwanga muri kabose arabana b'igihugu twankira ikibene wawe. Sindamwanka ariko jewe. Oya mururimbye mu Burundi uvuze kitagenda neza. Abona kumengura mwana. Muba mwankanye. Mugabo mafu nikomeze jewe mvugira ikintu aho nyene je sinza kugira mira umuntu. Simbayeho kubera umuntu. Mbayeho kubera Imana. Je naje ngaha kugira ngo dufatane mu mugongo dufashanye. Ariko bitahura bake. Rero baba bitahura nibo tuzojana nabo. Liam promoter Fernando yarakoze ikintu cyakoze mu mitima y'abantu benshi nico kintu nshaka kuvuga. Fernando kujya kuntu muri kijya giteramo hamwe amaramaje ujya mu mama ujya muvyeyi Kadike yaravuze amajambo aremereye yananije abantu benshi. Mbega murazi yuko yagabanije confidence nyinshi ku bastar. Yonone carrière nyinshi ziri kubana batoyi bariko baravuka babaririmbyi canka abaririmbyi kazi. Siko yaratsumye abantu benshi boba barifuje nko gufasha umuririmbyi kanaka imitima yabo inameneka. Canke bacika intege bavuga ati kumbe babastar barashara ba indiscipline kabisa. Siko rero ico kintu badakosoye comportement zabo amajambo bavugira imbere y'abantu. Genda imbere y'umuntu wateguye ati mbega imbere y'umuntu nza kugenda mvuga gute. Tegura fatika yufume wandika. Amajambo muza kugenda kuvuga imbere y'abantu. Mureke kuja kwimara amazi kwiyambura agashambara. Siko rero hajya naho ari umuntu mutoya yari kuza mu gitaramo ciwawe azavuga ujya no mu discipline man kabisa. Kandi rero ikindi naco uku kuntu abaririmbyi baja bagiye kuma TV kanaka bagatanga ama emission ugasanga yatanze nka numero kera yaratanze nka numero akarorero ukaca usanga umufana arakwandikiye uramugaye ko mbega baza yuko azoronka inguvu zo kuza mu gitaramo ciwawe waramugaye ko kuri message. Siko wibaza yuko azogira inguvu zo kuza kukuraba waranse kumwishura salut. Hako azuza mu gitaramo ciwawe azofuma aja muri karaoke. Hama kubone kubuntu kumviriza za ndirimbo zawe canke. Yes yo aziterecharge kuri YouTube. Siko azumviririze mu nzu. Amisura yawe akeneye kuyibona azoyibonere ku ifoto. Cyangwa yumvise ati hari ububare bugezweho zo muri ville hasohokera abastar cyane azokomera afate déplacement aze akurabe ku buntu atamahera gutangiye. Ico kintu nico kintu kimbabaza cyane. Ishura umufana reka kumumenyera mugabo mwishuri. Siko erega hariho kushura message no kumenyera umuntu. Siko reka kumumenyera mugabo banze umwumviriza icifuzo ciwe n'iciyumviro ciwe kabisa. Nubuzi impamvu kwandikiye mugabo nutagikorera kico kintu abaririmbyi nubu ngira ndabasubiremwe ntabaye muzofa muronse.
barakugara cyane bien sana ubwo abategura ibiteramo bobo nta kintu nyene boba nabo badakorera ko jaho nyene abategura ibiteramo bobo ko tigira twarigeze twabonye ugi promotinga twabonye basimbizi reka ndaguha inkuru abantu bategura ibiteramo mbenda kubaze kije giteramo ninde yatumye ko kamiliyoni ntawutse nanje ntawenze jewe nka post ya kije giteramo ntayo nigeze mbona izina ry'uhoraho nta post nimwe nigeze mbona ngo kamiliyoni ngazoza sigura ko batashize uburyo muri promotion nta buryo bashizemo nta media ntibayiha agaciro ico kintu kirababaje cyane mu gihe twebwe turiko turakora byitwaye ko tuko dutamba twirorera mu gihe twari tuzi yuko turiko turakora kugira ngo ama evenement kanaka canke ibiteramo kanaka bazeze baraturondera ubwo ntibanka kubarondera kubera ko taburyo biba birimwo canke atamafaranga baba mu gihe rero taburyo biba birimwo reka rero ndaguhe n'inkuru igiteramo ca kamiliyoni Liam promoter vugisha ukuri hari abantu bangahe jewe na telefonywe n'umuntu yarariyo musume bite ndamubwira ati ni sawa meze neza ego waburi ngaha mu giteramo kwa kamiliyoni ndamubwira ati wapi none murazi barajyahaguye nta n'abantu 50 bariyo aho nyine mu minota nk'ibiri nkiriko ndanavyumvirako simbizi mbona taye ko post ngo ndumiwe n'amafoto ndavuga yega bya bintu biri seriye kubera iki navyo twigeze tumenyeshwa twebwe dufise dukwiye gukora ku kazi ko guposta mwe mufise platform ziraba bien sûr simbiza cara posta nanje canda posta mu gihe babantu bacu baravye ibintu biko bibera muri ETS karamananiza haje abantu nibutsa abantu ko mwebwe buje muri abantu bakomeye mu gihugu nuko abantu batavyumva n'ayandi ma media kanaka acara biposta abantu bacu bagenda muri ETS uko wa muntu yasuye kundondera musume wubahwe murakoze ikintu gikomeye murakoze gose ico nta n'ikindi ibaze iyo mufata indwi yose muri ko murabivuga hari kuja abantu bangana gute kabisa kandi ikindi naco bitandukanye na Black FM yararonse abantu ariko Black FM yararonse abantu kubera iki twarayikoreye publicity bon nayo ubwayo irafise abantu barabivuga nabo kuri radio yabo sivyo baragerageje gukorana inguvu ikindi naco abantu bibaze yuko CNDD FDD zo kwa mironka abantu canke kangukironka abantu ngo abastari batazoronka abantu nicaye CNDD FDD ifise abantu benshi ifise abakukuruke ifise imbonera kure ifise abakenyera rugamba ifise n'ibiswi vy'inkona abo bose baja kuyiraba abo bose bajahe muri CNDD FDD tukaca tugaruka muri kanguka kwa NDIKUMANA hariyo abakukuruke hariyo abayabaga n'abagabo n'abagore abafise ibibazo n'abadafise ibibazo ibimuga ibiki byose birihe bija kurondera Imana kugira bikire n'abana siko tuce tugaruka mu abastar bafise iki abakobwa gusa abademu ababajene siko nta mu maso aza kuyumvira kuja mu bastar kuraba umustar yumvisa hari umugambwe siko rero reka ndababwira ikintu kimwe mwumva iki kintu abastar muzotakaza abantu benshi kuko ntabakukuruke barimwo nta ndero muri ko murabishiramwo nyinshi shiramwo indero nibaze ko nogarukiriza ngaho reka tugushimire cyane yaro arumva yumvise dushimira abantu bose bakora dukora subscribe like share comment bananyukora kugira ngo bigende neza cyane.